baravuga yuko kandi cyane cyane abana b'abakobwa yuko badaheza ngo bagire amashuri maremare bamenya gusoma hanyuma bagaca bigira ku bagabo. Ivyo byo bari weho urumva yuko kiretse iyo ngorane wahuye nayo mu nzira ikagutuma utabandanya neza mbere waciye unagarukura yabandanya, ariko abandi avuga ati sinzi ko ari wabivuga nuko ari abavyeyi babivuga ati ayo wizaramaze. Nivyo jewe ku bwanje sinobishigikira na gato nababwiye ubuzima bwanje ivyo ubona kanye yahubaye ivyo mbona birashika. Ndashobora kuvuga mu majambo make, hari umuvyeyi twigeze kuyaga arampimwanyiriza gato arashingirira intahe arambwira ati jewe naho ubona umugabo wanje ari kwidini cyane nanje ndi kwidini, ariko yarandahiye abana banje babigeme ngo bariga bakagera mu mwaka wa gatandatu. Bageze mu mwaka wa gatandatu bisigura ko bamenye gusoma no kwandika. Acavuga ati umwana ageze mu mwaka wa gatandatu no kuvuga abamaze kumenya gusoma no kwandika, acavuga ati gisigaye no kwiga idini hama ukarinda kwaza kubaka izabo. Ego iyo bavuze ngo kwiga idini baba bashatse kuvuga iki? Kuza kwiga idini hariho amasomo ya Qur'an, baragenda bakiga bagafata kya gitabo ku mutwe bakiga ibiri mu byinshi bakamenya ingene idini rya Islamu niki byose bakabimenya. Ukavuga ati la ilaha illa Allah. Oya uriga byose ukabimenya. Ego novuga yuko biranafasha kuko umwana yize idini ni yarahuye n'igitabo nk'ubunya nk'iki gitabo cyanditse nko mu cyarabu ntabadepeize abazi ndoba arasoma byose, kandi nkubahuye n'umwarabu arashobora kumuyagi ivyo amubwiye aravyumva, birafasha cyane. Novuga yuko tuja kubaka tukiri bato cyane. Ego ivyo biterwa n'iki mu by'ukuri kugira umuntu agere kubaka ari muto? Ni ko bamwigishije cyane yiyumvamo ko akuze Suko vyiyumvamo birashika nk'umukobwa bakamushima cyo ugasanga yagize isanganya nkarya nagize ugasanga yaza kuba kugwiwe bice biherera aho ntabandanya amashuri. Cyangwa ugasanga harakanvuze ngo bakamushima akiri muto bamushimye biba bisigura ati rero birarangiye twagiye. Rero umuvyeyi avuga ati hakazoguma gakantwarira indayi akantwara yakindayi indaro ikanda murungi yakiri kare. Cyangwa yakwagwa mu cyaha. Ubwo nta myaka irekuriwe bavuga ati kugira tubahezagire mu idini wacu mwana mukobwa ategeza kuba afite imyaka n'imiburi usanga bigoye. Ni hamwe nyene ucu usanga niyo umugabo agushwaniye ucurira nyene nk'umwana. Je ndibuka yuko warigeze kurira ico gende ko n'umwana wanje arize agwaye na generali kubera nawe uri umwana mu nacandira najana kwa muganga ndiko ndarira hamwe muganga akambwira ngo fata umwana amutera urushinge nkashambuza induru, kandi ariko narabona ko ari imyaka narindimwe. Ndabahaye mwiriwe rero mwese muri hano muri kino kiganiro cacu cyo kuri no mugoroba. Nkuko mubizi ni kiganiro gitegurwa na American Kona Ingozi ifatikanije na Agora TV. Jewe nkaba ndi Apollinaire Nkuru Nziza, nkaba ari jewe demesha kino kiyago. Nkuko mubizi twama tugikora misi yose kwa gatanu, nubwo nyene twari tumaze imisi turi mu karuhuko gatoya, ariko kwa gatanu igihe cy'isaha 11 z'umugoroba niho duhura tukazana ikiyago gifatiye kuri iki canke kiriya, hanyuma tugatumira abantu batandukanye. Uno munsi rero nkuko mwagiye murabibona ku muri ico twita affiche bya bindi tumanika ipapuro byerekana ivyo tuzoyagako, twahisemo yuko tuyaga ku buzima bw'abanyeshure canke abaca mu ishure bo mu muryango w'abayisilamu bwo muri mwidini rya Islamu, kugira tumve nabo nyene amashure bayiga nibibagora rimwe na rimwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Nico gituma rero nkuko mwabibonye twatumiye abantu babiri, uwo bita Chanceline Chimpaye hamwe na Bukuru Erika Rufani. Ego ariko twajya tubamenyesha yuko Bukuru Erika Rufani atabaye hafi, twashoboye kuronka uyu Chanceline ni nawe rero dufise muri kano kanya duheze tumuramutse tuganire. Mwaramutse mwiriwe neza? Mwiriwe nongera ndamutsa n'abandi dusangiye ukwemera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ubako naje ndabizi. Namubwiye nagiye ndaca
nakubwira yuko nize kwandika ndiko ndiga kwandika ikimenyeshamakuru Journal Africa mu nyuma niho naja mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe naryo twiyumvira ko bokreya ikinyamakuru kigezweho gikunzwe cyane bita Gaseke Web. Ikinyamakuru cyanye radiyo ni ikinyamakuru twatanguye kugira ikinyamakuru cyandika iradivutse vuba iradivutse mu mwaka uheze mwaka 2023 hama mu nyuma niho navuga ati reka dukore umwuga wanjye renda ubandanirizaho naho nabandanya nandika nkora n'ubundi navuze ati niko ndaraba nivo mfise niko ndaraba n'amapere d'offre yagiye azaracaho baguma basaba amanivo maremare naciye mpitamo kubandanya ishure nsheza kwiga kaminuza. waciye uja kwiga kaminuza nayo ego kandi uriko urakora akazi kaminuza narayize ndiko nkora muri Science Big nongera kandi nkora ibyo byo kwandika amakuru. none kumenga umuntu akumvirije umwanya munini wari ku kazi wari kurakora abana nabo babavyaye barose umwanya wo kubyara no kuja gukora ku kazi gute? nakubwiye ko jewe Imana yampezagiye ariko bwa mbere nari nabifashe nabyakiriye nabi nabyaye nkiri muto cyane imfura nakubwiye ko nakwije 16 ndayifise imaze amezi abiri ugira kabiri cyane mubyara mfise 18 ubundi nawe cyane mubyara mpejeje amashure imanite ubundi nawe nyene ndamubyara ntaruja muri kaminuza kumva ko navyaye kare novuga ati mpeza kare nawe ntaraheza naho nkiri muto ndashobora kubandanya urabandanya niho mu nyuma ntihaba basubirayo maze kubyara umwana riragira kane nahise niyumvira kubandanya amashure kugira nduze nivo ariko ndaraba ukuntu iterambere riri ku muvuduko wo hejuru amapere d'offre wakumubona nivo ntoyi ntibayibaza ko mumva ngo kumashaka basaba afise na A1 cyangwa ba licencié iki ama master ibiki nawe kakaje mutwe ati je nanje ahantu ngenda nkasanga nta kibanza ndahafise impaka nanje ngire ubwo burenganzira narasabye umushinga ntaye wanje ndamubwira ati je ngo masubire ku ishuri ariko wewe ntiyavyakiriye neza inyuma y'imyaka 9 mpejeje secondaire turahagaruka reka ndahagaruka mukanya mu nyuma rero arambwira ati none wibyo amashuri muyiga uzojana hetireka je nige ndahama ndamwihengayenga aratinda aravyemera ndagenda ndiga programme soir kuri EAR ndiga nyene muri développement communautaire naho naringiye muri développement communautaire iyo nashaka cyane kubera nayisanzwe ndi umufundi nize electronique nashaka kwiga informatique de télécommunication cyasanga hajemo communication basi ego nariko ndiyumvira ati ngiye kiba journalisme bari kuja kwiga muri journalisme naho nyene nacaja kunyuma rero informatique de télécommunication twagiye dusanga turi abanyeshuri 13 niho bashavuga yuko tutokwiga turi abanyeshuri 13 gusa baca baravuga ati niturabe tuje mu bindi bisata ndaraba ibisata byari bihari niho nacambona ibisata cy'iterambere rusange ariyo développement communautaire ndavuga ati reka nze kwiga biki abumva rero jewe ngiye kwiga développement communautaire bazi ko nize électronique secondaire ntibihuye ntibantahura hari abambaza ati none wewe ujye uzobishobora je ndavuga ati nukuri ikintu cyose wacishizemo urakunda kandi ragana kumenyeje yuko narize ndiga iyo myaka yose nize sinigeze mpana deuxième session wamenya première session ego naho nahise ibibazo by'umwana yagwara Imana yaramfasha hari abanyeshuri twiganye bashaka gutanga témoignage usanga ariko ntegura examen mpetse umwana ku mugongo ashusha agwaye mugabo uri kwishure ego wasanga kuhuriye ahantu tuko turategura ama examen nkajya amakuru y'amakontabilité amamate generale mutegeza gukora n'abandi banyeshuri nimba ari iconzi naje imbere nkasigura nimba runda kiza kaje imbere nkumva nyene ko ndabyishimiye twarigana n'abandi bakuze tukigana n'abana batoyi bafite nka 20 19 ariko twebwe twari dufite ihangiro ryo kuvuga ati tuje kurondera ubumenyi paka dushike kuco dushaka diplome rero ngiyo uraronse ego urayitahukanye narayitahukanye cyane nimvira yuko uno musasi uri kurakoresha ariko uno musi ndavuga atari uri kurakoresha siyo ndiko ndakoresha ariko ndizeye neza ko nzoyikoresha ego uvuga ati hahandi bama bavuga ngo ufise nivo ya kaminuza niwe dukeneye ubu nawe uravuga ati ubone muzoronka umufatiye ubu nanje mvuga ati nanje zoca nkoroka none uno musi wewe Chanceline uvuga ko umufundi cyane uri muri ivyo bindi wize vya
development communautaire icyo wovuga ko development communautaire usohoka uri umutekinisien nico naho nyene uri umufundi mu bintu by'iterambere rusange no kuvuga urashobora gufasha abenegihugu mu kwitunganiza imigambi ego nk'aba bagira amakoperative murashobora kubafasha ibintu byo bijanye no kwitunganiza imigambi cyo kwabwira ati ukaborienta kwabwira ati ngo bigenze ukwiki kubera muri development communautaire nasanze hari ibintu byinshi narize technique muri technique nayo nyene bayise technique kubera ko harimo ubuhinga baratwiga amakuru ya droit bakwigisha ukuntu twotunganiza abenegihugu bakatwigisha ukuntu dushobora kugira amaprojet ubu nk'umwenegihugu arashobora kuza kumbaza ati mfasha kugira projet nimba ashaka kugira agaprojet ko kurima nk'ibirayi je ndashobora kumufasha kugira agaprojet nkamwereka ati kokenerwa ibi byogenda uku nuku nkabimukorera byose projet nabimukorera nkabimushyira ngaho kuko naravyize neza cyane aho twari kuri wewe nyene ku ruhara rwawe no ku mashure yiwawe ariko reka tugaruke rero ku kirango nyezina two twavuga iterambere mu bayisilamu cyane cyane wowe ko hari reka tuvuga abayisilamu kazi twari guhava tuvuga n'abagabo none ko uwundi atabaye hafi reka tube turabashyize ku ruhande mbega Chanceline uravye wewe uno munsi mu muryango w'abayisilamu hani Ngozi uri mwe muri bangahe bize cyane urugero ugezeho rw'amashure uvuga kuri muri bake bageze kure cyane uri mu bandi no kuboneka ntuboneka mu bayisilamu no munsi hani Ngozi oya sino kwishyira inyuma ngo simboneka abayisilamu benshi bariga turiga ariko amashuri y'ubuhinga ntibakunze kuyahurumbira cyane ego cyane ubwo rero dufate yuko mu buhinga uri nk'uwambere hari abandi ndi uwambere ariko n'abandi uze hani Ngozi bariho ari ushobora gusanga barose amahirwe ugasanga baragiye nko mu zindi ntara barose nk'ubuzi ubwo barahari babwize n'ubu ndashimira abayisilamu cyane biyumviye kuzana lycée technique moderne ngaho urabona ko hari amashuri y'ubuhinga uri kuraraba rero abigeme b'abayisilamu kazi bahiga urabona ko bariko baratera intambwe mu iterambere muri make wewe uri mu bandi niwo uvuga ati jewe ndi Chanceline narize technique mbere na kaminuza nayishyize ko ubu rero uhagarara nkabwira abantu ati jewe byaje nije serukira abayisilamu kazi bize hani Ngozi sinovuga ko ndabaserukira nakarorero kuko uvuga ati mfatiye ku mashuri jewe mfise ati jewe ndibaza yuko noba ni nk'uwambere kabisa yize amashuri menshi sinovuga ko ndi uwambere ndashobora guca ndabisigura ngaho kuko hariho n'abandi usanga barize usanga barafise amadiplome ntibarose amahirwe yo gushika nkaho ngeze ntibashoboye kuronka amahirwe yo gushika ngaho ngo bavuge ivyabo cyangwa ntibashoboye guca mu bintu nk'ivyo naciyemo kuko nagenda bituma baboneka nk'uko wewe ushobora kuboneka umunyamakuru ubundi ibintu nk'ivyo egome cyane hama ico nagira mvuge cyane kandi bya byo bwawe by'umuco hari n'igihe ushobora kuba warize ufite diplome ugasanga ko ugiye kuba kuba umushinga ntaho aravuze ati ego nibyo warize ariko jewe idini rivuga ko umugore agomba kuguma mu rugo magaho mu rugo bashikoma ngaho mu rugo n'amadiplome yawe ugasanga rero bishoboye kujya ahantu wabona ngo uheze ngo uboneke navyo nyene birimwo ego dusubiye inyuma wewe sinakubajije mbega wavukiye mu idini rya Islam cyangwa wagiye ukuze jewe sinavukiye mu idini rya Islam ariko kandi sinagiyeyo nkuze kuko maze kubura umuvyeyi w'umupapa naciye mfise nk'imyaka nk'umunani 9 nacenza kurererwa muri famille musulmane nuvuga nacenza kuba ku muneve kandi urabona ko iyo waje umwana umusengezana kwazana ibifaransa nacenza kuba ku musengezana hama yari umuzirima hama ndavyisangamo umuzirimane ego niho ndashaka gushikana avuga ati mbega uri kurabiraba abana b'abakobwa baba mizirimane bariga amashuri urabona yuko nyene nkuko tubibona ahandi hirya no hino umwana wese akubitirwa mu ishuri ubona aho baherereye ubaye ubona babahimiriza bose ati mu mashuri ni mwige ubajije ndabye mu kibano n'igihe tugezemo sico kimwe na kera
abanyeshuri abakobwa b'abamizirimane cyangwa abamizirimon barabarunka ku mashure igica kivyerekanana cyane cyane nuko ubu dusigaye twiyubakira n'amashuri akarorero ngiyo lycée islamique urayibona lycée islamique niyo nanje nize ko niho natanguriye kandi ndibuka ko nanje nkiri umwana bahora batujana kubumba amatafari ngo twubake ishure ryacu kandi tukabikora tubinezerewe nukuvuga abana b'abamizirimane babe bayisilamu baragenda mu mashure bakiga naho bamwe batinda bakagira intambamyi zibabuza kubandanya muri make muri rusangi bagenda ku ishure nk'abandi bana bose egome cyane baragenda baravuga yuko kandi cyane cyane abana b'abakobwa yuko badaheza ngo bagire amashure maremare bamenya gusoma hanyuma bagaca bigira ku bagabo ivyo byo bari weho urumva yuko kiretse iyo ngorane wahuye nayo mu nzira ikagutuma utabandanya neza mbere waciye unagarukura yabandanya ariko abandi avuga ati sinzi ko ari wabivuga nuko ari abavyeyi babivuga ati ayo wizara amazi nivyo jewe ku bwanje sinobishigikira na gato nababwiye ubuzima bwanje ivyo ubona kanye yahubaye ivyo mbona birashika ndashobora kuvuga mu majambo make hari umuvyeyi twigeze kuyaga arankemwanyiriza gato aragushingira intahe arambwira ati jewe naho ubona umugabo wanje ari kwidini cyane nanje ndi kwidini ariko yarandahiye abana banje babigeme ngo bariga bakagera mu mwaka wa gatandatu bageze mu mwaka wa gatandatu bisigura ko bamenye gusoma no kwandika acavuga ati umwana ageze mu mwaka wa gatandatu no kuvuga abamaze kumenya gusoma no kwandika acavuga ati gisigaye no kwiga idini hama ukarinda kwaza kubaka izabo ego iyo bavuze ngo kwiga idini baba bashatse kuvuga iki kuza kwiga idini hariho amasomo ya Qur'an baragenda bakiga bagafata kijya gitabo ku mutwe bakiga ibiri mu byinshi bakamenya ingene idini rya Islamu niki byose bakabimenya ukavuga ati la ilaha illa Allah oya uriga byose ukabimenya ego novuga yuko biranafasha kuko umwana yize idini ni yarahuye n'igitabo nk'ubu nk'iki gitabo cyanditse nko mu cyarabu ntabadepeize abazi ndoba arasoma byose kandi nkubahuye n'umwarabu arashobora kumuyagi ibyo amubwiye arabyumva birafasha cyane urumva rero hari abavyeyi baca bavuga ati ko uzi gusoma no kwandika ukaba uzi no gusoma icyarabu ayo mashuri arakwiye egome cyane agaca rero yicara akarindira igihe azogera kubiba kugwiwe abavyeyi mwe nabore barabaho ariko mbona umenga ibihe tugezemo twobakangurira umwana w'umwigeme n'umuhungu bose kubarunka ku ishure bakiga yego mbere nyene kuko tugiye kushobora gusanga abana b'abakobwa abahungu bo barabarika ati we bandanye utera imbere n'uwo muvyeyi arashobora kuvuga ati abahungu baje ati geri iyo ushaka abahungu bariga narabajije ikibazo namo bagije ati none kubera iki adashobora kureka abakobwa ngo bige acaranyishura ambwira ati ntashobora ashobora kuronka bashobora kwiga ko bambaye nikadi ninja hamwe wivuka mu maso nico gituma rero ngo badashobora kubandanya biga acarambwira ati jewe yamaca barunka muri Kenya hariho interna y'abamizirimo bagazaza kugira idini rero nk'imyaka 2 bagaca bagaruka abakobwa mugo umuhungu arabandanya ntangora iyo ni ngorane imwe kandi nkuko nta biharuro dufise mugabo urabona yuko abamizirimane nyine atari benshi mu ubona bibize cyangwa ubabona mu mpuze y'abigisha ubone ngo abigisha ni benshi mu madomene yose ngo usange kubona abamizirimane ari benshi cyangwa abamizirima wibaza ko ingorane bakunda kugira abakobwa kuva mu buto bwabo ushika uretse ivyo by'abavyeyi nyine gusa idini ubwabo hari ico ribuza oya idini ntacyo ribuza ahubwo gusa je novuga yuko tuja kubaka tukiri bato cyane ivyo biterwa n'iki mu by'ukuri kugira umuntu agere kubaka ari muto ni ko bamwigishije cyane yiyumvamo ko akuze bigenda kuko vyiyumvamo birashika nk'umukobwa bakamushima cyo ugasanga yagize isanganya nka rijya nagize ugasanga ikiyaza kuba kugwiwe bice biherera aho ntabandanya amashuri cyangwa ugasanga harakanvuze ngo bakamushima akiri muto bamushimye biba bisigura ati rero birarangiye twagiye rero umuvyeyi avuga ati hakazogumaga akantwarira akantwarira indaro reka ndamurungi hakiri kare cyangwa hakwagwa mu cyaha ubwo nta myaka irekuriwe bavuga ati
kugira tubahezagire mu idini wacu mwana mukobwa ategeza kuba afite imyaka iyi n'imiburi y'ubu leta yo iravuga ko ari imyaka 18 mbere mu idini aho nanje uruba imyaka nubakiye nawe ntiyari bwakwiye nivyo nabo bafashe nk'isanganya nabifashe nk'isanganya kubera ko ubu kiri muto kandi kubaka ukiri muto ntivyereye bose egome cyane hari ingaruka zikunda usanga zababayeko ingaruka zirakubako kuko ubukiri muto urugo kugira urumenyere biragorana iki umenye gutunganya urugo nawe uri kuriga wiga nyene uri umwana gikura usanga bigoye ni hamwe nyene uca usanga niyo umugabo agushwaniye ucurira nyene nk'umwana je ndibuka yuko warigeze kurira ico gende ko n'umwana wanje arize agwaye na general kubera nawe uri umwana nacandira umwana nk'ubu najana kwa muganga ndiko ndarira hamwe umuganga akambira ngo fata umwana amutera urushinge nkacamvuza induru kandi ariko narabona ko ari imyaka narindimwe kuko ubunya aho ngeze ubu nta na kimwe umwana uko ari kose uvuga ati muvure tu cyangwa jinyika kugira umwana avurwe takire neza cyane none mbega wewe umushinga ntayo wawe wigeze ugacisha mu gatoya muri amashure ntaho yigeze akugora avuga ati wowe urahejeje nayo wewe wavuze wari mu 8 wari mu 9 nayo ntejeje mu 9 ntiyakore tigarukiriza aho abandi bahereza no mu 6 bagataha none nabo ugeze mu 9 none ushaka kubandanya gute byagora jewe ukuntu byagenze kubera nasanzwe nkunda ishure cyane nakuvuga bimaze gushika ndatwara iyo nda naho nyene maze kubana n'umugabo byarananiye kwakira nagumadira ico cyo ndacibuka warizwa niyi nariyumvira ikintu cyatumanira cyane naguma mbona abanyeshure twigana nkiyumvira ati ubu nyene jewe ndaje ngambe umuntu atize nkaba niyumvira ati Ariane ba Foretu bagiye kwiga amashuri bayatsinde nanjye ngiye kubunye n'upeza nuko nyene wewe rero ntashangira ama emotion nararira nkavuza induru niyo aba ari sasa bejo nkarira muri kumwe n'umugabo umugabo akambaza ati none wewe urikizwa ni ntiwamubwira byaba ari byiyumviro gusa nayego nararira nabandi ko ndavyumvira mu nyuma nababwira ati ikintu kimbabaje nuko mbonye ko nahevye ishure